Die Leute, die so denken, Okay. so sagen. Bishoboka yuko Zakayo nawe yaba yari umwe muri abo biyumvira ko abasenga ari bibi. Aber eines Tages kam Jesus nach Jericho. Ariko umunsi umwe Yesu yaje i Yeriko. Aber da war ein Mann, Aho hari umuntu genannt Zachäus. yitwa Zakayo. Yesu, also das ist eine Shingira Jericho. Ariko arahaca, hari umuntu yitwa Zakayo. Yari umutoza wa kuri mukuru. Gut gemacht. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa. Rimwangira kubw'ishengero kuko yari mugufi. Also, Zachäus hat gehört, Jesus ist da. Der hat schon eine Geschichte von Jesus gehört. Zakayo yari yaramaze kumva inkuru za Yesu. Aber er möchte dann jetzt ihn sehen. Ariko ubu yifuza kumubona. Aber er ist klein. Ariko ni mugufi. Er konnte dann nicht ihn sehen. Ntiyashobora kumubona. Aha. Und er hat eine Idee. Hanyuma yagize ishingiro. Ariruka aja imbere yurira igiti cyitwa umusukomora ngo amurabe. Kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse arangamiza aramubarira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi ngiye kurara iwawe. Es ist bestimmt, war auch eine Überraschung für ihn. Birashoboka yuko nawe nyine yabaye nk'utunguwe. Er kannte sie. Yarayizi. Ich, der Oberzöllner. Jewe umutoza akaba ari mukuru. Ich möchte unten noch weiter. Ja. Jesus sagt zu ihm, komm runter. Aramubwira ati ururuka. Yoruruka vuba. Amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baritotomba. Bati koko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Der geht zum Sünder. Wie kommt das denn? Da übernachten? Bose baritotomba bati agiye kurarira umunyabyaha. Die anderen haben ihm gerichtet, das ist eine Sünde. Abandi bari bamaze kumucira urubanza ni umunyabyaha. Umunyamahanga. Aber Jesus hat ihm gesagt, ariko Yesu yamubwiye ngo komm, heute werde ich bei dir übernachten. ngo uyu munsi ndakuryama iwawe. Zachäus kam und war nicht sicher, wie Jesus ihm empfangen, aber Jesus hat ihn sehr liebevoll empfangen. Zakayo ntiyarazi ingene yokwakira Yesu, ariko Yesu we yari yamwakiranye urukundo. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro. Zachäus sagt zu Jesus, die Hälfte meiner Reichtum gebe ich an die Armen. Zakayo yaciye abwira Yesu ati umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro. Das heißt, wenn Jesus ihn angeschaut hat, ja, ibyo bisigura ngo igihe Yesu yamubona amuraba, er hat irgendwas in ihm gemacht.
akimubona yari hari ico yari yakoze muri we. Er hat sein Reichtum geleuchtet. Yari yamaze kubona gushira umuco ku butunzi bwiwe. Yaramuretse ubutunzi bwiwe. Er hat sein Reichtum geleuchtet. Yaramuritse ubutunzi bwiwe. Und er hat gesehen, er hat geklaut, da und da, er hat Reichtum da und er ist reich. Aber ich sehe, das war geklaut, das war geklaut, das war gelogen, das war Jesus. Jesus hat ihm angeguckt und Yesu yaramuravye. Zachäus hatte nicht im Geist gesprochen, in Japsemundi oder in Zunge. Japsemundi. Nein, er hat nicht in der Zunge gesprochen. Zachäus yavuze mu ndimi nke. Der hat verstanden, alles was ich habe ich wirklich nicht verdient. Also jetzt gebe ich los. Nawe yaciye atangura yuko nukuri ubutunzi mfise sinaburonse mukuri, sinzi ubwo nakoreye mukuri, nanje rero ndabutanze. Dann hat er gesagt, was bin ich denn? Niho yaciye yibaza ati none ndi iki? Verdiene ich mit meinem Herr zu sein? Mbega jewe ndakwiriye kubana n'Umwami? Mit meiner Sünde, ich sitze in meiner Sünde und der Herr ist bei mir. Jewe umunyabyaha, jewe ntuzi ibyaha, ariko nicaranye n'Umwami. Oh, und er guckt was. Oh, kandi umuntu wese nabunze ndabimuriye kandi. Ati wese nakunze ndamusubiza, ndamwishura incuro kane. Ihr könnt ihr euch vorstellen, Jesus, als er ihn angeguckt hat, gesehen, oh, da war du lieber. Ne? Die Leute, beim Zollner, du gehst da und du kannst nicht fragen, wieso ist das hier? Woher hast du das? Wie viel hast du bezahlt? Also das bleibt hier. Ne? Wer kennt dieses Wort? Beschlagnahmen, confisquer. Ne? Confisquer. Wer kennt dieses Wort confisquer? Ne? Wenn dieses Fahrrad, das heißt confisquer. Ne? Yahejeje gusigura icari co confisquer, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc ni mu gihe nk'umupolisi aje nk'iwawe agasanga hari ikinga riri mu nzu wawe, wowe wenyene utazi n'ingene, udashobora gusigura ingene iryo kinga warironse canke riri iwawe, muri ico gihe aca aritwara. Der Zachäus hat die Fähigkeit, die Sache so beschlagnahmen zu können. Zakayo yakoresheje, Er hat diese Macht. kubera ko yari afise ubwo bushobozi bwo gufata ibintu aho yabibonye, umuntu adashoboye kubisigura, nawe yaca abiyora akabitwara. Wenn in Wirklichkeit diese Sache angeguckt hat, wenn Zachäus, wenn in Wirklichkeit die Sache, die er bei ihm hatte, angeschaut hat, mu gihe Zakayo yaravye mu by'ukuri ivyo bintu afise ingene yabironse, er hat gut verstanden, yaratahuye neza yuko das war unfair. yuko bitari ukuri. Dann hat er gesagt, wo ich unfair war, dann werde ich 4-mal reparieren. Aho nakunze nzosubiza incuro kane. 4-mal reparieren. Jesus war in ihm, er hat ihm angeguckt, er hat ihm angesprochen. Heute, er spricht zu dir, Paul. Yesu yari yamuravye, Yesu yari yamuvugiyemwo, none
uyu munsi Yesu nawe arakuvugiramo ariko arakubwira. Danke, Fred. Yesu amuvuga ko ati uyu munsi agakiza kashitse muri iyi nsi. Also Jesus sagte zu ihm, heute ist die Rettung ist in diesem Haus gekommen. Yesu yarambwiye ati agakiza karashitse muri iyi nzu. Das heißt, weil du mich gesehen hast und du mir zugeguckt hast und du hast, sagen wir, weggenommen, was die vorher gehindert, zu mir zu kommen. Ati ko wambonye, ko wanyumvise kandi ukaba wambonye, hanyuma ukaba wikuye ko ibyari bikubuza kumbona, Dann ist die Rettung bei dir. none rero agakiza kari iwawe, karashitse iwawe. Dann du bist uyu nawe ni umwana wa Abraham. Abraham ist der Opa, die Gläubige. Uwo nawe ni umwana wa Aburahamu. Aburahamu ni sekuru w'abizera. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cazimiye. Das heißt, Jesus ist gekommen, genau zu suchen, diese Person, die verloren waren. Die waren übrigens alle verloren. Und der ist gekommen hier, weil er möchte finden, die verloren waren. Umwana w'umuntu yaje kurondera icyari carazimiye, kandi natwe twese twari twarazimiye. Wir waren aber alle verloren, genau. Twese twari twarazimiye. Wir waren alle verloren. Twese twari twarazimiye. In Jesus sind wir gefunden. Muri Yesu twaratowe, twaratoranywe. Ja, aber jetzt, Jesus kommt zu uns. Wir haben Anlass, Musiko. Yesu araje kuri twebwe, umuzigo wacu, umuzigo twari twikoreye. Ja, wir haben Anlass. So wie heißt dieses Buch? Da gibt es einen Mann, der hat eine große Last. Ja? Wie heißt dieses Buch? Das ist ein Buch, der Christo hat so eine riesen Mufuko munini w'ibyaha. Mbega ninde yoera menye yarasomye igitabo ca so yikoreye umufuko w'ivyaha. Beim Christo waren die Sünde sichtbar in einem Sack. Kuri mu Kristo ibyaha vyiwe vyaraboneka, vyaragaragara muri ico gisakoshi yari yikoreye. In Wirklichkeit, ariko mu by'ukuri, für die meistens, kuri benshi, diese Sünde sind inne. Ibyaha biri indani ntibiboneka. Und Jesus kommt wie ein Licht. Yesu aza wakira ubona umuco, urongo umuco. Und wenn du mit dem Licht gehst, iyo uriko uragenda n'umuco, dann siehst du. Rero ushobora kubona. Dann siehst du auch, das habe ich nicht gut gemacht. Urashobora no kubona ugatahura uti hajye sinabigenjeje neza, hajye sinabikoze neza. Zachäus Zakayo der hat nicht so erwartet. ntiyari abyiteze. Demnächst, wir haben einen Prediger eingeladen. Ubutaha turafise umushitsi twatumiye kuzoza kwigisha ry'Imana. Der ging in der Gemeinde Yagenda mu ishengero. zum ersten Mal nicht für ihn. Yagenda mu ishengero
bwa mbere papuro apana kuri we kubera ubwiwe weil die Tante yagenda kubera ko tante wiwe hat ja gesagt, bitte, bitte komm mit, ich kann nicht schreiben, du schreibst für mich. ubwa mbere ntiyagenda kubera ubwiwe kubera ko abishaka kuja mu isengero ariko nyinawo canke inasenge yamubwira ati ingo mperekeze tujane mu misa ushobore kunyandikira kuko jewe ntashobora kwandika. So hat Jesus ihn gesehen. Nawe gutyo niko Und hat es Yesu yamubonye. sicherlich innerlich gesehen. Birashoboka yuko muri we indani yamubonye. Dann hat Jesus empfangen. Hama yakiriye Yesu. Jesus ist Pastor. Ubu ni umupasiteri. Wir haben schon gerade über Zachäus gesprochen. Mu kanya twariko turigisha twariko turumva ku butumwa bwa Zakayo. Zachäus hatte von Jesus gehört und wollte ihn gucken. Vielleicht hat er keinen anderen Plan damit. Zakayo yumvise Yesu bagiye guca muri ico gisagara hari nubwo ata kindi yari yiteguye. Aber er traf Jesus. Ariko yarahuye na Yesu. Und Jesus war am Suchen, was verloren war. Kandi Yesu nawe yariko ararondera Cyari carazimiye. cari carazimiye. Und dann hat er Zachäus. Amen. Amen. Wir gehen weiter. Da gab es einen anderen Schlaumann. Turabandanya hari uwundi In muntu Johannes 3. Johannes 3. Turara muri Yohana 3. Nikodemus hat Theologie studiert. Uwitwa Nikodemu yari yarize ibintu vy'Imana. Er hatte bei Jesus gehört. Yari yarumvise bavuga kuri Yesu. Und er konnte verstehen, was mit, er kam gut zurecht mit dem Wort Gottes. Yari umuntu kubera yagize ivyo bintu vy'Imana yashobora gutahura kumva ivy'ijambo ry'Imana. Er hat irgendwie Angst oder Zweifel gehabt. Yaragize Angst oder Zweifel. guhigima ubwoba canke gukekeranya muri we. Die Israelis kannten, dass es einen Gott gibt, ne? Der Schöpfer. Die Juden kannten schon, dass es gibt einen Gott, der Schöpfer. Abayuda bari babizi yuko bari baramenye yuko hariho Imana yaremye byose. Dieser Gott ist Alpha und Omega. Iyo Mana ni itanguriro n'iherezo. Und als Wisser, als jemand, der belesen ist, asesenguzi babize. er ist zu Jesus gegangen. Yaragiye kuri kwa Yesu. Er hat ihn gefragt. Aca arabaza Yesu. Ich habe vielleicht auch einmal mit jemandem gesprochen, der irgendwie ein komisches Leben oder wichtiges Leben gemacht hat. Ihr. Birashoboka ko mushobora namwe kuba mwaravuganye mwarabonanye ubuzima bwiwe budatomoye. Du kannst ja gehen zu einem General und sagen, urashobora kugenda kwa generali. wie war mit dem Krieg? Ich verstehe das nicht, wie das funktioniert. Ukamubaza ukagenda kwa generali ukamubaza uti mbega bigenda gute n'intambara nk'ibyo ntabikunda. Er will sagen, Generali yakubwira ati ich habe einen Minister gefragt. umuminisitiri Ich kann keine Generale erreichen.
ntiyarira Ich kann keine Generale erreichen. wewe nta generali ashobora Das ist gushikira dann Nummer zu groß. ni nimero yo hejuru Und dann habe ich ihn gefragt, ariko nabajije mu minsi du, wir waren mal gleich, ne? kera twarangana Aber twari wenn jetzt Jesus Christus käme, ati ndamubaza ati none hamwe Yesu yogaruka willst du behaupten, dass du mit ihm auch gehen wirst? mbega uremera canke urizera ko ushobora kujana nawe Dann hat er mir gesagt, yaciye ambwira ngo wenn ich die Bibel betrachte, ndabye canke ndabye neza ibyo ivyanditse muri bibiliya ich werde nicht gehen. sinzogenda nosigara Aber die Frage ist auch an euch. ico kibazo ariko namwe kirabaraba Jetzt, wir kommen zu Nikodemus. Nikodemus geht und fragt Jesus, sagt, tugaruke kuri nikodemu hari agenda umuntu kuri Yesu w'abafarisayo yitwa Nikodemo, yari umukuru wo mu bayuda, uwo aza kuri we mw'ijoro, ati so bin ich sehen, ich bin ja, einverstanden. Der geht zu Jesus, weil die Gesellschaft hat ihn als höher angestellt. nikodemu yagiye kuraba Yesu kandi yagiye kumuraba mw'ijoro kubera yuko abantu hanze babona ari ikintu cy'igihangange donc ntiyashaka ko babona ko yagiye kwa Yesu Aramubwira ati mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko nta muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora. Herr, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, weil niemand kann diese Zeichen machen, was du machst. ndazi yuko uri umwami wavuye ku Mana kuko nta n'umwe ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo wowe ukora atari wavuye ku Mana. Und Jesus hat ihm dann geantwortet, nukuri ndabibabwira, iyo umuntu akabyawe ubwa kabiri ashobora kubona ubwami bw'Imana. Wenn jemand nicht zum zweiten Mal geboren wird, der wird nicht den Himmel Gottes gar nicht sehen. Ati iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri atavutse ubwa kabiri ntashobora kuzobona ubwami bw'Imana. Bei Nikodemus, der hat vielleicht Sinus, Cosinus, Tangent, Pythagor, Theorem und so weiter. Und er hat sogar vielleicht integriert. Und er hat gesagt, was? Zweite Mal geboren? Kuri nikodemu byaramurenze yumva muri we atari kosinisi Pythagore n'ibindi integration n'ibiki ubwoko bwa kabiri n'ibiki. Wenn jemand nicht im Wasser und im Geist geboren wird, der wird nicht im Himmel Gottes reinigen. Iyo umuntu atavutse atavutse mu mazi n'amazi n'amahembe ntashobora. Halleluja. Halleluja. Amen. Das heißt, hier, wir haben den gleichen Fall. Du hast mich gesehen. hano dufise idarapo rimwe wambonye. Das ist genau wie Zachäus. Du hast Jesus gesehen. Nico kimwe na Zakayo. Aber warabonye Yesu, warumvise Yesu. Etwas muss geschehen. Hategerezwa kugira igikozwe muri wewe. Das heißt, deine Natur yawe muss sie verändern. Tegerezwa guhinduka. Kamere yawe tegerezwa guhinduka. Okay, Amen. Amen. So, jetzt, wir können sagen, dass Nikodemus ist nach Hause mit dem Ball.
Twoshobora kuvuga ngaha yuko Nikodemo yasubiye muhira n'umupira Mu Gifaransa bavuga ngo la balle est chez vous. Das heißt, Jesus hat ihm die Information gegeben, die wichtigste Information, und jetzt es liegt an ihm, das anzugehen oder nicht anzugehen. anye umupira uri iwanyu. Yesu yaramuhaye yaramubwiye ivyo yategereza kumubwira byose, na hari aha Nikodemo hari ahiwe ko kuvyakira canke ntavyakire. Genau. So, wenn wir hier kommen, Iyo tuje ngaha wir können kommen. turashobora kuza. Jesus ist hier, ich weiß nicht. Yesu ari ngaha, Der ist hier. ari ngaha. Ja, heute ist der Mann nicht da. Der muss sagen, Hallo. Hallo. Hallo, quando yagiye. Hallo. Iheze, Ja. Gibt es eine Frage da? Wollen Sie ihn sehen? mbega mufise ikibazo mushaka kumubona? Hat eure Augen gedreht zu euch innerlich. Yahinduye amaso yanyu y'indani. Zachäus hat gesehen, oh ja, Zakayo yarabonye diese Teppich, iyi tapi, das hier, iyi das hier, ibi navyo das nyene, da, nakirya naco nyene. oh, das war ich. Also ich gebe die zu den Armen, Ndabihaye aboro, weil seine Augen waren nicht mehr woanders. Die haben Jesus gesehen und die sind da reingekommen. kuko amaso yiwe ntiyarakira nk'amaso y'ubwa mbere yari yabonye Yesu, kandi amaso yiwe yaciye abona n'ivy'indani muri we. Da gab es einen anderen jungen Mann. Hariho n'uwundi Ein anderer junger Mann. Sein Name ist bisher unbekannt. uwundi muntu gushika ubu izina ryiwe ntirizwi rimenyekanye. Wir können ihm eine geben. Wir können ihm eine geben. Dushobora kumuha izina iryo ari ryo ryose dushatse, Gahungu. tumwite Gahungu. Das ist Lukas 15. Turasoma muri Luka 15. Das war ein junger Mann, der zu seinem Vater gegangen ist. Und er hat gesagt, Vater, du bist reich, aber ich möchte meinen Anteil bekommen. Und dann mache ich, was ich möchte mit meiner Sache. Uwo muhungu yabwiye Yesu ati, data uratunze kandi uratunze cane, nkeneye ko umpereza umugabane wanje nkawukoresha ico nshaka. Dein Vater Hanyuma se yiwe hat ihm gegeben. yaramuhaye. Dann hat er gesagt, Hanyuma aravuga ngo ich packe das ein, ndatekera, was er wisst. tuzoba dusubira. Ne? Ja, ist alles gut. Also, arabwira, yabaye umuhereza yabwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu byanje notwaye, abagaburira itunga ryiwe, yamugaburira itunga ryiwe, hanyuma iminsi mike iheze, umuhererezi akoranya ibintu vyiwe aragenda. Geh ich oder geh ich nicht? Mbega ngende canke mbega Aber wenn meine Papa mich sehen wird, ngende ngume ngaha, ngende canke mbega data nambona?
Eine Bruder, der wird mir helfen, uwo tuvukana araza kuntwenga aber ariko ich entscheide mich, ich gehe zu meinem Vater. ndafashe icyemezo ndagiye kwa data Der geht zum Vater. je ndagiye kwa data Der geht zum Vater. aragenda kwa se Und der Vater hanyuma se ist am Warten, yari arindiriye was verloren gegangen ist. yari akirindiriye uwazimiye Sein Sohn, der verloren gegangen ist. yari akirindiriye umuhungu wiwe yari yarazimiye yari yaragiye yarazimiye. Ich denke, ich habe ja schon hier erzählt, nibaza ko nigeze kubabwira eine Geschichte unserer Nachbarn. hano narigeze kubabwira inkuru y'umubanyi Sein Sohn war weg, lange weg, wir waren noch nicht geboren. umubanyi wanje umuhungu we ntiyari uyo pasiteri ntiyari bwavuke ariko umuhungu we yari yaragiye Und er ist gekommen, ich war vielleicht 20 Jahre schon alt. umuhungu we uwo mubanyi agarutse yari afise nk'imyaka 20. Die ganze Zeit, dieser alte Mann, der Vater, ico gihe cose uwo mutama umubanyi er hat immer gesagt, ndakurahiye umwana wanje w'umuhungu uzovyo yangaye. yama ariko aravuga ati ndakurahiye umwana wawe w'umuhungu nzobira yangaye. Das war seine Eid iyo yari indahiro yiwe oder seine Giron, ja. Aber der hatte nicht, ich habe ja hier eine, sagen wir, eine Sanftkehr und die benutzt. Gibt's, ich denke, die Leute, die bei uns im Hegel oder kennen, wie man das sagt, wenn man so sagt, ja. twebwe nkatwe nk'abantu bavuga mu misozi iyo umuntu yabivuze mu kirundi ciza turatahura ingene iyo umuntu ingene abigenze indahiro ico arico. Der ist zurückgekommen, ubu yaragarutse Gott sei Dank. Imana ishimwe. Hier, der junge Mann ist zurückgekommen. ngaho uwo muntu yaragarutse Der Vater hat sich gefreut. se yaranezerewe Er hat ihm gesagt, oh, wir tanzen, gib ihm neue Kleider, gib ihm eine Ringe, gib ihm neue Schuhe. Wir nehmen eine Karre und wir schlachten das und machen wir werden noch tanzen. se yaranezerewe yaratamvye aravuga ati nimumuhe impuzu nshasha nimumuhe impeta nshasha nimumuhe ibindi byinshi ati n'ibirato hanyuma avuga ati nimumubagire ikimasa. Du bist mein Sohn, der verloren war. umwana wanje w'umuhungu wari warazimiye Da, wo du wiedergefunden bist, none ko wasubiye kuboneka wir freuen uns. turanezerewe Herzlich willkommen. urahawe ikaze cyane. So wartete der Herr auf dich. Gushikana. Aho data uzogaruka imbere yawe inovora ugaduha kandi urakoze uragahora.